urubanza twimirije ruhambaye ahubwo nugo kuwa kane n'amatora tarigeze 5 hari amatora sizere de mate abarundi babwiye iki mpagazo kazuka amatora kukazi k'amatora niwo muhigo wanje je nabonye ngomba gutora ndi nimero imwe aje ntora ku nimero imwe cyane itanu uzibuka kare cyane uzotora kandi abe nimero imwe yego byo byumva ntibigoye urabaza kamera zobikorereka uko yituni baza nkataho zoza mvuga ngo ni mu mpanagura mosozi ngo ndiko nizwa nuko banyibye ya ash amadrone abafotozi ico kibazo baracishuye ngira ngo hasigaye ahubwo ko kumbure ibintu bija ku mugaragaro mu buryo bw'ibiharuro statistique ibyo nibisanga ndakazi kase ni gasanzwe bisigaye nabyo n'amahoro nabora kagushira ko gusa ndaza kuraba iyo nimero ariko igihari ko biri kose ntabwo uri umuntu muto urumwe mu bagabo ariko hatanga ibyumvira ku gihugu nibaza ko hari ibyiyumviro bikomeye ku nimero imwe uko biri kose niba buhitiyemwe abarundi gutora ku nimero imwe reka turindeze reka dutora amahoro n'umutekano burya ibintu bitatu no kugira amagara meza kugira amafaranga ndetse no kugira umuryango uwo muryango rero wongera ko no kugira igihugu le pays c'est la famille igihugu sawa ibijya birakenerwa abantu bose babimenye bijya birakenewe n'iteka nkuko wabivutse ni intambwe zo gutera zo gukura jewe ndabifata ko ari iby'umuryango gusa reka abarundi babandanya gushikira ko nibaza ko nimba narabonye icegera cy'umukuru w'igihugu cyo gihe nkeka nzabona umuntu mukuru w'igihugu shamwe abahungu cyo bintu rero urumva biragoye uko uzi gute ko namutumiye Eka ntangure ndabashimira mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast. Ibintu ni bitatu bishobora gutuma umuntu anezerwa, harimo kugira amafaranga, kugira umuryango ndetse no kugira amagara meza. Nta kindi kitunezera rero ko tubafise mwebwe nk'umuryango wacu wagutse, ari mu mwebwe mudukurikirana ariko mugakunda nibyo dukora, mugakunda n'abatumire bacu. Uyu munsi dufise uwo dusanzwe twikora ko kugira ngo dushobore kumenya byinshi mu buryo bwagutse biri kubiraba mu Burundi ndetse no mu makongo muri rusangi. Ni Apotre Isidore Mbayahaga tumufise ngaha muri Utamu Podcast kugira ngo dushobore kuganira nawe na mwarija tubona ko indwi yari nini ya tuteko turayaga twongeye kuba ikaze Apotre nabakenguruki murakoze cyane nizere ko yari weekend iryoshe kuri wewe n'umuryango wawe muri rusangi yego reka ndugira aho nyene ku munsi wa gatanu byari birori mu muryango wawe aho waruramutse ukwesha umukobwa wawe cya munsi wari umeze gute Apotre kuko akamwemwe kari kose ngira ngo turaza no kubigira kwiteka mwari mwaritewe n'ukuri ubwa mbere hoho ni byiza kuko n'indi ntambako mu buzima umuntu abagize nabizi umuntu aravuka gakura akuba kugwiba yego hanyuma hari igihe Imana imuha umugisha akagira ibibondo nabyo bikagera mu bigero akabisohora yego rero muri ico gihe rero izo ntambako zose nizigera zikuganisha ku busaza rero jewe nta kindi novuga ndashima Imana ko yabinshoboje kandi Imana interese gatoya ndabona ko imbere ari heza imbere ni oya utanguye gukwesha imbere ni heza no kuri kandi urumva Imana izoshiramwo izovyorosha bizogenda neza cyane yego Isare nabone yari iberewe nawe wari uberewe n'umuryango wari watewe iteka n'icegera cy'umukuru w'igihugu ibirori nkabije ntabyo narimenyereye ese jemere nkumvuge ko natangaye nta wundi yakubwiye ko yatangaye Apotre koko gwari urubanza rutangaje no kuri mu gisagara ca Bujumbura nta gutangara kuri mu kuko byose je ndayifata nk'ubuntu bw'Imana umuntu agira abantu benshi atumira akagira bamwitaba n'abandi batamwitaba kubera imvo zitandukanye kuko imanza ziba ari nyinshi rero mu twari twatumiye hari mu cegera cy'umukuru w'igihugu akaba rero yaraje muri urwo rubanza rwacu ni byiza rero ko nawe ne burya aramara imanza z'umuryango agatumira abandi urabizi rero ko rero agafuni kabagara ubumwe n'akarenge nawe rero arabikora agasubiza mu ndumane abagenzi inshuti n'ababanyi rero jewe nkaba ndi umwe muri abo mu bagenzi afise nawe urimo na cyangwa bagenzi ni n'umubanyi wanje wa mugani kandi ujya jewe rega
yarabaye n'umwigisha aho nigisha turazinanye kuva kera tuva mu ntara imwe tuva hafi na hafi rero hariho byinshi duhurirako bwa buzima bukomeye wabayemo arabuzi neza bumwe bwa kera bwo muri kahise ntashaka kwibutsa rero sinakuvugiye habona ngira yabwumviye urashobora kuba nabubonye ngira ngo birashoboka Apotre nta nkeka reka nsozere mvuga nti yego Rovenwiti hariho urubanza rega uno munsi n'itariki 2 Rovenwiti hari urubanza dufise ngira ngo ni divere niko ndakituko ubukwe yego urubanza twimirije ruhambaye ahubwo nugo kuwa kane n'amatora tareze 5 hari amatora size de mate abarundi babwiye iki kazuka amatora kazuka amatora niwo muhigo wanje je nabonye ngomba gutora ndi nimero imwe aje ntora ku nimero imwe cyane itanu uzozinduka kare cyane uzotora kandi abe nimero imwe yego ako karakomeye nzotora ndi nimero imwe ku murongo zo ndi wa mbere hama cyo ntora ku nimero imwe cyo nitahira ndi nimero imwe ubutora kandi abe nimero imwe yese nshusha Bigabire bintu uvuze Apotre ububwiye n'umurundi ariko aratwumva n'ubuzotora mutangurana niyo abo wa mbere atora nimero imwe jewe nzotora ndi number 1 ubwo n'ubundi nimero imwe yego n'ikarata nzotora imbere y'ikarata nimero imwe cyo witahiye kandi witeze ko n'ubuzotora nimero imwe azoba ari nimero imwe nyene byo byumva ntibigoye urabaza kamera zobikorereza uko yituni baza nkataho zoza mvuga ngo ni mu mpanagura amoso ndiko nizwa nuko banyibye amadrone abafotozi ico kibazo baracishuye ngira ngo hasigaye ahubwo ko kumbure ibintu bija kumugaragaro mu buryo bw'ibiharuro statistique ibyo nibisanga kandi akazi kasa ni gasanzwe bisigaye nabyo n'amahoro Apotre reka tutse tugaruka inyuma y'amatora utubwira ingene wanayabonye nuko toje ngura nzoba ndi nimero imwe byuko umuseke inyombi abaza kugura akazoka amatora azosanga nimero imwe tore ku nimero imwe ntora ku nimero imwe nta ibyo biragoye Apotre banje bose bakwiye kubigira uko yego ku nimero imwe yega ntibinagoye hari n'abantu usanga bibagora guharura ibikarata byinshi hako bigucanga kubera usanga hari abantu benshi bakuvugishije wowe ni gucanze tore nimero imwe cyo witahira ure kwigwa zunguruka uharure oya ni ku nimero imwe umuntu biroroshe Otre nimero imwe ndaza kuraba igihari ntagora urakagushira ko gusa ndaza kuraba iyo nimero imwe ariko igihari ko biri kose ntabwo uri umuntu muto urumwe mu bagabo ariko hatanga ibyumvira ku gihugu nibaza ko hari ibyiyumviro bikomeye ku nimero imwe uko biri kose niba buhitiyemwe abarundi gutora ku nimero imwe reka turindeze reka dutora amahoro n'umutekano ndagushimiye cyane Apotre bandanye ubwire ibihe byiza cyane hanyuma no mahoro tubandanye tuyasangire n'abarundi bose badukurikirana kuko navuze ngo ujya ibintu bitatu no kugira amagara meza kugira amafaranga ndetse no kugira umuryango uwo muryango rero wongera ko no kugira igihugu le pays c'est la famille igihugu sawa reka ndagushimire cyane ariko nongere ndagukeze kuko wabaye umunsi yabaye weekend ikomeye cyane kuri wewe nabonye inshuti zawe je narinzi sare harageze igihe ntabwo no guturika kubera abantu bari barimo baniyumvira rero kuwa 28 aho uzogushikana inka wagabye hazoba ari igitego ngira ngo abarundi bazobimenya tuzobibamenyesha ndagushimiye cyane ariko burya ibijya birakenerwa abarundi bose babimenya bijya birakenewe n'iteka nkuko wabivutse ni intambwe zo gutera zo gukura jewe abifata ko ari iby'umuryango gusa reka abarundi babandanya gushikira ko nibaza ko nimba narabonye icegera cy'umukuru w'igihugu icyo gihe nkeka nzabona umuntu mukuru w'igihugu abahungu ibyo bintu rero urumva biragoye kuko uzi gute ko namutumiye
umushikiraza ko byoroshe biragoye gushikira umukuru w'igihugu ntibyoroshe nabyifuza abantu twabyifuje ni benshi ntiturabishika ariko nibaza ko bizokunda byoroshe ariko igikuru nuko akunda abarundi aha bari hose burya iyo ugize urubanza ukagira amahoro n'umutekano abariwe burya abayaje abayatereye abahari kuko amahoro n'umutekano byose bifite tubikesha we yego ni nguvu ziwe n'ubwitange bwiwe nico gituma n'imanza zikorwa ugasanga zigenda neza rero hajya mu buryo bumwe canke ubundi abariho hose abari perezida hose mu gihugu cyose abahari cyacu wakoze cyane Apotre rero ndagushimiye nanje ndagushimire cyane Imana bahezagire namwe bahezagire gashimire mwege mwese abakunzi wa Utamu Podcast mudukurikirana muri ahatandukanye mu mpande zine z'isi nimugira amahoro nimugira umutekano ariko mugire n'igihugu kandi mukunde igihugu cyanyu abarundi mwese mutwumva Imana ibahezagire amen amen amen